Ibintu bitari bike birononekara mu gihe c'imvura. Aha ni ku Mugoboka, komine Ntahangwa. Imboneshakure BTV yashitse mu gihe haraye haguye imvura. Abanyagihugu bahaba bamenyesha ko batoroherwa na gato. Ibintu imvura yamaze konona ni kuvuga amazi aratemba mw'ibarabara, hama haja hepfo naho yaheruka kugwa amazi yaragiye mu nzu nyene, gusa nta bintu yononye vyinshi. Nubwo biruko barashima ibikorwa vyo gusanura biriko birakogwa. Asa tuvyakira neza kweri kubera aho hari urumanga nyene runini cane, ariko ubu urabona ko n'abantu barengana, imodoka zikarengana ntari ubunye abatarekura imodoka ngo zidoge, n'ahandi imodoka zirahashika neza. Ahubwo twofasha ko n'ahandi hose habomotse bobandanya bahakora kugira abantu tugume turengana neza mu mutekano, imodoka zirengane kugira iterambere ritere ridushikira natwe. Misigaro Abubakar, icegera c'uwurongoye quartier Mugoboka, aragira ico asavye cokogwa. Mu vy'ukuri twokengurukira leta y'u Burundi, twongera tugakengurukira n'aba bafundi bariko barakorera ibikorwa ngaha hantu, kuko mu vy'ukuri mwari mwarabibonye yuko amazu menshi yari yaratemvye, ivyononekara vyo ntivyobura, kuko aho kuva imvura itasuye uravye utuyira twacibwamwo abantu bacamwo twarimburutse mwe bidasanzwe. Ni kuvuga rero twosaba yuko ababijejwe nka leta canke se ubuha yoshobora gutembera muri quartier nka yose ikaraba ukungene yofasha none kuduterera umusada wo gushiramwo ikanevu ziboneka. Ibikorwa biriko birarangurwa n'ikigo Buha birabandanya, akaba hariko haracibwa imifurege amazi azocamwo.